Kwigenekerezo rya 20 Gitugutu no mwaka mu nama yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga itozwa ry'amakori ku musaruro w'ibikorwa umuntu aba yararanguye, impôt sur les revenus mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano yo nteguro y'ibwirizwa. Uyu munsi muri iki kiringo ndi ngaha kugira ngo nshobore gushikiriza imvo n'imvano yatumye leta y'u Burundi isaba ibwirizwa inimero 1 agakwego gashinze ubusa kabiri ryo ku wa 24/0/2013 ryari risanzwe rigenga iyegeranwa ry'amafaranga ava mu makori. Benshi bakunda kuvuga ngo na makori ku nyungu, mugabo jewe mvuga nti na makori ku musaruro wavuye mu bikorwa umuntu aba yaranguye, yuko rero iryo bwirizwa naryo nyene rishobora gusubirwamo. Integuro yaje ngaha yaje kubera yuko mwibwirizwa ryari risanzwe ririko rirakoreshwa ko habonekanye neza yuko hariho ibibazo bikunda gushikira abajejwe kwegeranya ayo makori n'amatagisi. Ibibazo bishika kubera ko rijya bwirizwa ryari rihari nkuko n'ayandi mabwirizwa yose ashobora kugera igihe agahinyanyurwa, vyava yuko ibwirizwa kumbura usanga hariho bimwe bitakijanye n'ibihe tugezemwo muri iryo bwirizwa, canke ibindi navyo ugasanga hariho bishasha vyavutse bishobora kwinjira mu ibwirizwa, ahandi naho ukanasanga n'ingene ibwirizwa ryubatse bishobora gutuma habaho utunenge utucanke turiye. Rero iyo leta isaba yuko bihinyanyurwa nivyo tuma kumbure imigenderanire hagati y'abatanga kori n'abatoza ikori cane cane rifatiye ku cavuye mu vyo umuntu aba yarakoze, iyo migenderanire ishobora kumera neza, abatanga amakori bakayatanga borohewe n'abayatoza bakoroherwa kuyatoza, gutyo imigenderanire hagati y'iyo migwi ibiri igashobora kumera neza, bigaca bituma ico twita le civisme fiscal ngira ngo mu batanga kori ishobora kwiyongera. Rero novuga nti imice itatu niyo dushiramwo ivyatumye dusaba yuko ibwirizwa ryohinyanyurwa, ibwirizwa ryahahora. Umuce wa mbere novuga yuko ari umuce ujanye n'ubuhinga ingene ibwirizwa riba ryubatse, hanyuma umuce wa kabiri ukaba ari umuce ujanye n'ingene iryo tozwa ry'ayo makori ritunganijwe, umuce wa gatatu ugacujana ni impinyanyuro kumbure ziba ari zishasha canke ari za kera zoba zaravuyemo. Mu majambo makenyi ndashobora gutanga uturorero tumwe tumwe. Mwiri bwirizwa turavugamwo ikintu kijanye n'ingene amafaranga ava muri impôt locatif atozwa. Mu minsi yahera murazi neza yuko impôt locatif yatorezwa mu makomine, mugabo uyu munsi ikaba yegeranwa n'ikigo BR biciye mu ngingo yagiye mwibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha. Hanyuma rero uyu munsi tukifuza yuko iyo ngingo yo kwimuka ikava mwibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ikaza mwibwirizwa rigenga itozwa ry'aya makori. Nk'icyo ni kimwe gishobora kumvikana kuko mu vy'ukuri ingingo yari yagiye mwibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha yari nk'iyimfata kibanza. Akandi karorero nshobora gutanga ngaha ni ingene abatanga ayo makori bashobora kuva bari mu migwi canke bagakugwa mu migwi, bikerekanwa neza abatanga amakori ivyo basabwa, impapuro basabwa, kuko n'umwanya kumbura izo mpapuro bashobora kuzishingura ugereranije n'ivyo twari dusanzwe dufise uyu munsi. Rero tukavuga tuti twasaba ko iyi nteguro yofata inzira yayo kugira ngo ikigo BR kironke vya bikoresho twariko turavuga vyotuma bashobora kwegeranya aya makori borohewe n'abayatanga bakoroherwa, gutyo igihugu kikaronka
uburyo bukwiye bwo gushobora kurangura imigambi y'iterambere. Abakenguza amateka nabo barashikirije imyitwarariko umushikiranganje w'ikigega ca leta. Les instruments kenshi na kenshi bakunda gukoresha pour booster l'économie hariho l'instrument fiscal kugira ngo nanone bashobore boostinga l'économie. Sinzi muravye aho tugeze na kino kiza nubwo mu Burundi twitashitse ubwake turashikirwa n'ama conséquences yabyo, d'autant plus que isi yose yugarijwe naco. Mutegekanya gute kuzohavamo mugira un instrument fiscal ishobora gupermettre l'économie ya relance de l'économie? Cyo ni kimwe. Kigira kabiri ni par rapport ya année fiscale. Normalement le budget de l'État de finances à partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Ndavye article 100 article avuga ibintu by'amapaiement d'acompte, les paiements d'acompte apparemment mu gihe ndiko ndaraba l'année fiscale yacu musigaye itandukanye na année calendaire. Est-ce que mukonta kubijera gute kugira ngo nanone effectivement l'année fiscale ihure na l'année nyene igihugu gikorera ko budgetaire qui est le 1er juillet jusqu'à le 30 juin de l'année suivante. Umushikiranganje ndiho kubgayo yaratanze umuco ku myitwarariko y'abakenguza amateka. Ati mbega none mubona muzokora iki kugira ngo dushobore kuroransa l'économie? Iki ni kibazo kitaraba Burundi gusa, mugabo twebwe uno munsi ikituraje ishinga ni ngaha mu Burundi, ariko ibibazo bijanye na relance de l'économie ntushobora kubikora utaravye le contexte international tuba dusanzwemo, kubera yuko uyu munsi le monde yaramaze kuba globalisé. Ikibereye mu Bushinwa, kibereye muri Etats-Unis kirashobora kugira impact negatif positif ngaha mu Burundi. Twebwe rero ngaha mu Burundi ivyo dukora turabanza tukaraba mbega ekonomi y'u Burundi yonyene yifashe gute. Yari isanzwe iri faible par rapport aux autres économies, mugabo jewe jo tranquillize toujours. Ntituzoze turaraba gusa ibiharuro baba bariko baraduha iyo bariko baravuga ngo Burundi ngo PIB y'u Burundi imeze gutya ngo ibi nibi na biriya. Turafise de force dushobora kubakirako kumbura bari hanze nabo badafise. Turavye muri iyi minsi iheze kuva mu 2016 twarabibonye yuko ariho bavuga bati Burundi burakenye, Burundi burageramiwe bugeze habi. Mugabo tugiye kuraba ivyo twoba twarakoze kugira ngo l'économie y'u Burundi ishobore kugira amagara meza, nibaza yuko bibonekana neza ko tutariko dutera dusubira inyuma, ariko turiko turatera tuja imbere. Ivyo rero ni kubera yuko ibikorwa n'ikigo BER ari ibikorwa twese tubona biduhereza uburyo ku rugero tugezeko, biduhereza uburyo ntiburakwira cyane gose, mugabo bushobora kudupermeta gukora ibi canke biriya. Abenshi kumbure ntibabibona, mugabo la politique ya leta yo gusubventiona imyavu no gusubventiona imbuto zirobanura, ijya politique ishoboka kubera yuko d'un côté au point de vue de la politique fiscale hariho des mesures zifatwa kugira ngo uburyo bushobore kuboneka dushobora kujana muri iyo myavu. Mugabo ku rundi ruhande duca dusanga iyo myavu n'izo mbuto zatanzwe zica diduza umwimbo w'uburimyi. Bidugije umwimbo w'uburimyi abene gihugu bagafungura bagahaga bakagira amagara meza, birashobora no kutugabaniriza kumbure n'uburyo twahora tujana mu miti mu magara y'abantu agacaza gukora ibindi bintu. Ku rundi ruhande ngarutse kuri ibi nyene bijanye n'amamezure fiscale, murazi yuko leta yafashe ingingo yo gushigikira nk'amashira hamwe yoba akora ibintu ahingura ibintu ikoresheje
matière première yo ngaha mu Burundi mugabo ikaba ifise intumbero yo kubishora hanze. Turamaze kubona yuko bimaze kugira akarusho bigatuma na twebwe dushora ibintu bitari bike. Ntiturashika ku rugero aho twavuga ngo twarakwije mugabo hariho ibintu bitari bike ubu bitanguye kuza birashoka hanze. Urumva ivyo byose bica bituma ubutunzi bw'igihugu bushobora kwisununura bukebuke. Intambwe iracari ndende muganibaza yuko iyo turiko turakora tugerageza gushira hamwe izo ngingo zose zifatwa haba au niveau ya politique budgétaire, haba au niveau de la politique fiscale, politique de l'industrialisation agricole n'ibindi kugira ngo ntihave hagira ukuguru gusigara inyuma ukundi kwatambutse. Abakenguza amateka bamaze kunyurwa n'insiguro z'umushikiranganje baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.